igikorane cy'ubutumwa bwiza. Ishengero rya Emmanuel Kigobe yifadikanije n'amashengero arikoboka ko yaraduteguriye igikorane cy'ubutumwa bwiza. Icyo gikorane kizotangura ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21, 22, 23 mu Kakaro mu mwaka wa 2023. Ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu kikazotangura igihe cy'isaha 8 kugera igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Ku munsi w'Imana kizotangura isaha 3 z'igitondo gushika isaha 6:30 z'umutaga. Urufatiro rw'ico gikorane turusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 16 umurongo wa 3b. Ico gikorane kikazoba kiremeshejwe n'imigwi y'abaririmbyi bava mu mashengero atandukanye akomoka kuri Kigobe ariyo nka Kigobe, Kinyovu, Rushubi, Gikungu, Mageyo, Gasenyi, Gatunguru, Nyarukere, Nyambuye, Buhayira, Muzinda, Rebero, Tenga, Muberure. Tutibagiye n'abavuga butumwa abakozi b'Imana binanaribonye aribo Barakafitiye Leopold, Bukene Celestin na Kiruta Finesse. Bantu mwese wo mu mitumba ya Sharanka, Nkuri, Kwigere, Buhanda, Nyarukere, Benga, Gasozo, Mageyo, Rushubi, Bona, Masake, Murambi, Rutegama, Cirisha, Nyarumpongo, Bibare, murahawe ikaze mwese dusangirira hamwe imigisha y'Imana.